Mana uri mwiza, Mana urahambaye, Mana uri ivyizigiro vy'abakwizera, Mana igihugu cacu mbashije kukikwereka Mana. Reka wibuke Mana indongozi zacu, mw'izina rya Yesu Kristo, Mana bashoboze, Mana mu vyo bakora, Mana baha ubwenge bwa bundi wo Salomo, mw'izina rya Yesu Kristo, Mana igihugu cacu tubimpore, Mana abakozi bawe babimpore. Uravuze mu ijambo ryawe ngo igihugu ni cabimpore, Mana natwe abakozi bawe tuzobimpore. Ndasengera ishengero ryawe Mana, ndasengera umugeni wa Kristo ahari, mw'izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Urakoze Mana, ndagushimiye. Yesu. Yesu. Ndeye, wabaye gutyo ntiwambwira. Nari nk'ubu ninde yakwitaho? Mana yanje, wari hehereye? Anje, ndagusavye ufashe. Uretse kuri umuganga. Ndagusavye ufashe vyari. Ivyo nahora nivyihuta. Mana yanje, nari nk'ubu ndabwira gute? Ndeye, rega naho ndi umuganga. Ntibisigura ko mba ndi wose ngumana ibikoresho bikwiye vy'akazi. Ahubwo reka ndagutwara kwa muganga kuko urabona uraremvye, uhava wasuga ubuzima. Haguruka tugende. Anje, gerageza ivyo ushoboye vyose. Ndazibira. Yo! Ala. Rei, bisa nkaho utari kuranahura. Mushobora kwasiga ubuzima cyangwa umwe muri mwe bwagapfa. Ngo tugende ndagusabye. Anje, nyumviriza neza. Nihagera kuhitamo ubuzima hagati y'ubw'umwana wanje na jewe. Uhite mu bw'iwanje. Uratwara ivyinshi narakora. Niharagira kopfa. Ngo basi tugerageze. Tera rero, tera. Ras. Puha rero. Manjire. Puha. Okay. Rei tera. Okay. Ras. Okay. Puha kandi. Okay. Tera rero, tera. Tera rei. Ras. Wow. Wow. Rei, ngo wose umwana ujye nk'umumarayika nakwiye guhogwa kahise kawe. Sishaka no kumva nitwe igiwe.
sishaka kubona icamwa c'ikibi. Anje nshuti yanje nahawe na Rurema, mfise agahinda kenshi bivuye ku vyo nahuye navyo utayobewe. Umbabarire kuba nongeye kugenda nakubwiye, ikirenze kuri ivyo nkaba ngusigiye n'uruyoya kandi utaribaruka, ariko bibaye ngombwa. Uwo mwana ngusigiye nk'uko wabivuze n'umweranda, ntaco yakoze kibi, niyo mpamvu nanje ndamusigiye uwo nita umweranda, uwambaye hafi muri vyose, ari wewe. Uramunderera neza, umumpera indero ibereye. Nanje reka mbandanye urugamba rwanje, kandi ubu nkwemereye ko ntazotsindwa. Bategerezwa kwishura ibibi vyose bankoreye. Muradutunga, inomero mwahamagaye ntishobora kuboneka muri aka kanya. Muragerageza hanyuma. Oya boss nukuri urabinye noshorera nukuri abajya njara ryoshe cyane nukuri abajya jateko namazi ava muri Israeli iroga kuryoha gute oya nawe nukuri sivyo
uyu mwanya wose vraiment gumura bamaye we yahindukize n'ukuntu oya Mbwira kuki wabikoze, kuki wangambaniye? mawuja nukurana na kimwe ni babarira wa musore we nda mu maso ubona sari muri karafina. Mbwira ni goga kuki wangambaniye? none mawuja ndakubwire gute cyo kwisize kubeje uguri kwanje n'uko na kimwe nibuka reka nakubwiza ukuri wagiye abagabo barambeje bangoshije icyaha je nakora bambwiye yuko bazongurira agatelefone nimuza mwe n'amayinite niyo mpamvu je nahise ngo kukubesha mbabarira Avuga sawa. Okay. Nkeneye ufashe ukungene nobaronka. Fabri. Yo, Fabrice.
ngerageje kwiyumvira neza, uyu niwe yishe Fabrice. Nimba atari we naho bashobora kuba basanga umupango barakorana. Ariko Sam, hari ikintu utari kurambwira neza. Ni wamubonye nyene? Nimba bimeze uko, birumvikana ko ari jewe nshikiriwe. Nagerageje guhangana nawe kugira ngo namwambure mask, ariko ntivyigeze bikunda. Gusa icyo nashoboye kubona cyo ni umugore. Umugore? Niwe kunaniye gukuramo mask? Sha, ni hamwe witabara tabura inguvu. Nyamugore yagwanisha inguvu zidasanzwe, yagwana nk'uyahura. Iyo aba ntanizi ko Leila yishwe, nari kwibaza ko ari we, kuko jewe nta mwasi w'umugore mfise. Sam, uri siri Leila ko wamwishe? Naramwishe ni mama. Bebasha umugore ninde?